Louange, remerciement au Seigneur. Hahimbazwe kandi hashimwe umwami yuko n'uyu ku mugoroba dushobora kwegera intebe y'ubuntu tukaba tuzi ko umwami akiri ngaho, ko akibabarira, yuko dushobora kuza nk'uko nyine turi, tutaje kuri we ngo tumuhebere ubuzima bwacu. Aho rero nta byizigiro kuri twebwe bihari, ariko tuje kuri we aho tuba dufise ibyizigiro bikomeye, tuba dufise amajambo yose y'isezerano ku ruhande rwacu. Aho rero dushobora kunezerwa tugashimira Imana kubwo ibyo byose yateguye imbere y'igihe ku bwoko bwayo, kuko turabizi yuko si Imana itanga amasezerano ari uko gusa mu kirere, ariko ni Imana y'ubwoko bwayo. Kandi amajambo yavuze si amajambo ntameze nk'amajambo y'abantu, n'amajambo mazima kandi n'ay'ukuri. Ibyo turabinezererwa kandi turabishima. Buri sezerano ryose dusoma mu byanditswe byera binezereza imitima yacu, biduha uguhumurizwa gushasha, biduha ukusubira kugenda ngo dukorere Imana tuyihimbaza. Na cyane cyane abizera bakunda kumviriza ijambo ryayo bakaryakira. Ndiyumvira yuko nta wizera n'umwe adakunda kumviriza ijambo ryayo, kuko uwizera wese uko biri kose akunda Imana kandi akunda kumviriza ijambo ryayo. Rero turashima. Mbere ko dusenga nashaka gusoma kumbure ntibisanzwe, ariko nshaka gusoma mu byanditswe Yohana kuko nuguriye Bibiliya, nta yandi majambo mfise, ariko aya majambo n'ay'igiciro. Guhera ku gice cya 21 guhera ku ntango ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, ko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byagiye n'ikiyaga nticyari kikiriho. Ibyanditswe Yohana 21 umurongo wa mbere. Kandi ibyo ni by'ukuri kuko ni Imana yabivuze, yabivuze gusa bizero rishasha, ariko yari yaramaze kuvuga muri Yesaya, yarabimenyekanije biciye mu muhanuzi wayo. kandi aha rero Yohana we yashoboye kubibona. Ariko tubandanije ku murongo wa 2 aravuga ngo mbona umugwa wera Yerusalemu musha woroka uva mu ijuru ku Mana, witeguwe nk'uko umugeni asharizwa umugabo wewe. Umurongo wa 3 numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe riti, ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izogerera muri bo, nabo bazoba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izobana nabo, izoba Imana yabo. Umurongo wa 4 izohanagura amosozi yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi amaborogo no gutaka n'uburibwe ntibizoba bikiriho, kuko ibya mbere bishize ngo bizimanganye. Mbega uguhumurizwa, mbega amasezerano ava ku Mana nzima, mbega amasezerano kuri twebwe bene data n'abashiki banje b'igiciro, mbega ibyizigiro duhawe. Ntidushobora kwibuza gusoma aya majambo, imitima yacu iranezerwa, ntidushobora kwibuza kunezerwa. kandi aho rero dushobora kuninahaza tukavuza impundu z'umunezero ku Mana yacu, kuko turabizi yuko umubabaro wose byose bizoba byarangiye, ukwidodoba byose, ugucura intimba kose, umubabaro wose nk'uko biri hano ku isi. Hano hari umubabaro, hari ukubabara ku mutima, hari ugucura intimba, hano hari ibintu byinshi. Ariko niyo turabizera ibintu bimwe bizonadushikira, kandi ariko aho byose bimaze kurangira, niko akanwa k'Imana ishobora byose kavuga. Mbega turashobora kubyizigira? Ego cyane bakundwa, ibyo ivuga ni ego kandi ni amina. Mbega uguhumurizwa by'igitangaza. Umurongo wa 5 harabana akavuga ngo ibyagira kuri ya ntebe iravuga iti, raba byose ndabindura bisha. Ego uyu munsi ari abantu benshi bari ku ntebe z'ubwami, hanyuma bagakora ibintu byose bishasha, ariko ibikozwe byaba byiza ari bishasha biba ari byabo. Ariko ari kiri kimwe tuzi, nuko ibya
agiye kuri ya ntebe ariya mu ijuru. Iyo ikoze ikintu gishasha, aho rero haba hari ikintu by'ukuri gishasha bakundwa, kandi nzira yuko hazoba ari ikintu ciza bakundwa, atari ikintu cyo kugaya, ariko ikintu gishasha ciza kidasanzwe. Umurongo wa 5 akavuga ngo kandi andika kuko ayo majambo arayo kwizegwa nayo kuri. Ego ingene ari iby'igiciro yuko dushobora gushimika kuri no jambo tukagicikiza tukaryizera tukagiramwo icizere, kuko iri jambo ni ryo kwizegwa kandi ni ukuri, kuko ni ijambo ry'Imana bakundwa, kuko se umuntu yabivuze, ariko ni umwami wenyine ubwiwe yamenyekanishije ubwoko bwiwe. Ibyo yarashaka gukora ntiyahebye ubwoko bwiwe bakundwa, kandi iminsi irabandanya kuza, igihe kiregereza vuba tuzoshobora kwitegereza ibyo twizeye. Ego kumbure ijambo rizosoza muri ubwo buryo nk'uko byanditswe ngo ico ijisho ritabonye, ico kitigeze cinjira mu mutima w'umuntu, Imana yabiteguriye abayikunda. Mwene data n'abashiki banje, iyo ikoze ikintu gishasha, haba hari ikintu gishasha, atari kuri bose bakundwa, ariko kuri abo bayikunda, abo bitondeye ijambo ryayo. Hanyuma aravuga ku murongo wa 6 ngo kandi arambarira ati karabaye, birakoretse, ati ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo. Ufise inyota nzomuha kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo ku buntu. Umurongo w'indwi, unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe, nawe azoba umwana wanje. Umurongo w'8 ngo ariko ibijora n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abashakanyi n'abarozi n'abasenga ibigwamana n'abanyabinyoma bose umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku nico rupfu rwa kabiri. Bene data n'abashiki banje, hano tumaze kubona yuko nishaka gutegurira ico kintu bose, ariko itegurira abo gusa bazonesha. Uzonesha niwe ngo azoragwa ivyo. Ubu rero bijanye no kuba twonesha tugashishikara. Kumbure abantu benshi baribaza, ntaho nshaka kwagiriza umuntu, akibaza yuko azoba hariya, hanyuma akibaza yuko ahari mu buryo bwiwe yiboneye. Ariko hano ndizera yuko hari ibisabwa biba bimaze gushirwa ngo mu byo twamaze gusoma, ngo byavuze ku murongo 8 ngo ibijora, abatizera, abakora ibizira, abicanyi, abantu nk'abo ntibashobora kubayo, ntibazobayo bakundwa. Uko niko Bibiliya itubwiye ngo ariko abareka bakozwa mu maraso y'umwagazi w'intama hanyuma bakanesha, nabo abo nibo bazoba bari ngaho muri ubwo bwiza, bazoragwa ibyo byose. Hahimbazwe kandi hashimwe Imana yacu ko dutwaye ibyo byizigiro nk'ibi muri twebwe. Ndibwira yuko igihe dusoma aya majambo, imitima yacu iba yifuza kuba hariya. Ntituzi, turamenya ingene hariya bizoba bimeze, ariko ndizera yuko bizoba nankeka bizoba bimeze nkuko ibyanditswe byera bivuga, ico ijisho ritabonye, ico ikitigeze cinjira mu mutima w'umuntu, Imana yabiteguriye abayikunda. Bene data banje, twokunze kuyikunda n'imitima yacu yose, kuko niyo abanje kudukunda. Rero turanezerwa kandi turabashima no kuba umugoroba nawo yuko dushobora kumwegera, hanyuma tukamusaba ngo aduhezagire, kandi ibyo biva mu butunzi bw'ubuntu bw'ubwiza bwiwe. Turashima kubwo abo bose baje kuri uyu mugoroba, harimo na bene data n'abashiki bacu bavuye muri Israeli. Bose turabipfuriza umugisha mwinshi w'Imana. Ubure turahaguruka dushaka gusengera hamwe. Mana yizigirwa, turagushimira n'imitima yose kubw'isa y'ubuntu. Mwami, iminsi iragenda, ibihe biragenda, ariko ijambo ryawe Mwami ntirirenga. Ijambo ryawe ni mwemu kandi ni ubugingo. Ibintu byose akanwa kawe kera kavuze bizosoza Mwami. Turabyizera n'imitima yacu
byose kandi tugufitiye icyizere mwami. Turabizi yuko ibintu byose uzobigira bisha kandi ko ibyo ukoze ari bishasha biba ari bishasha, kiba ari ikintu cy'igitangaza mwami. Dushaka rero guhagarika kwipfuriza hano ku isi kuba twubaha hariya mu bwami bwawe, mu bwiza bwawe. Ungire ubuntu, tugire ubuntu twese. Turagushimira mwami yuko watugiriye akagongwe kandi ko waturinze gushika kuri no saha mwami. Waraturongoye, waratujanye mwami, watuvugije biciye ku ijambo ryawe ryera ry'igiciro kandi uracatuvugisha mwami. Nitukureka mana, nitukureka utaduhezagiye no kumugoroba naho turagushimiye biva mu bwira bw'umutima. Turashaka kuzanira imitwaro mwami ku bwa mwene data w'umutaliyano afise ibyo gukeneye ko wowe uri umutabazi akomeye, uri umuganga mukoro, uri ubohora akomeye mwami. Ushoboye gukora ibintu byose mwami. No muno mwanya mwami ni wewe turamuye amaso kuri wewe kandi nta kindi kintu twokora. Twebwe turi abakene, turi abagogwa, ariko wowe uri umunyabushobozi, urakomeye, uri umwizigirwa, uri ukore. Turagusenga mwami, turagusabye kandi ngo uduhezagire kuri uyu mugoroba. Uduhezagire mwene data aza kuzana ijambo ryawe o mana. Ushaka kuduhezagira twese, twebwe abakira ijambo ryawe dushobore kuryakirana umutima ugipfuza, umutima ushonje. Utugira ubuntu mwami kugira ngo ntitugende nk'uko twaje, ariko ube watuvugishije kandi tube twatahuye ibyo wavuze. Icubahiro n'ubwiza gusengwa bibe iby'izina ryawe ry'igitangaza ryera rya Yesu, amen. Louange et merci au Seigneur. Ahimbazwe kandi ashimwe umwami. Indirimbo n'ijambo byamaze kutunezereza. Ndabizi neza yuko tuza kwigenzura ubwacu hanyuma twibaze ikibazo mbega nzoba ndi hariya. Habayeho abanditsi, abantu b'Imana, mbere abari abagabo bakaba n'abagore, abavuga biciye ku guhumekerwa ibyaba bibaye ibihambaye kuri bo. Ni nako bimeze kuri twebwe. Twokunze kuvuga bivuye mu bwina bw'umutima ico ubuntu bw'Imana, urukundo rw'Imana, ijambo ry'Imana, ico ikintu c'Imana muri rusangi uko kiri, uko bigaragara kuri twebwe, ico bisiguye kuri twebwe. Hanyuma tukabona ingene turi abakene, ingene bitugora kugirira icizere umwami, ngo tumwizere, ngo tube ku ruhande rwiwe mu buryo bwuzuye. Murazi twari muri Israeli mu buryo bushasha, twasubiyeyo. Sindiko ndarenza urugero, ndiko mvuga ukuri, nta gukekeranya. Rwari rwo rugendo rwiza gusumba izindi ngendo zose. Kuri jewe ndiyumvira no kuri abo bose babigizemwo umugabane. Kuri iyo nshuro twagiye ibirometero 240 kuva ku mupaka gushika ku wundi. Nta mupaka n'umwe tutabonye canke tutagiye ko. Hanyuma twagiye mu buryo bushasha, twagize amakoraniro meza cyane mu buryo bumwe. Ndabonekana cyane mu Bayuda, sinzi impamvu, ariko hari umugore umwe yankurikiye afise icegambiriye ciza. Hanyuma yashaka kumenya uwo ndiwe, abo twari turi bo n'ibindi. Hanyuma mu kanya gato cyane twagize amakoraniro akomeye ahantu hiyaguye, twe nk'umugwi hamwe n'Abayuda n'abagenzi b'Abayuda baje bifatanya natwe. Ku nshuro ya mbere mu buzima bwanje nahuye n'Abayuda
de Pologne. bo muri leta yo muri Polonye Littmanstadt. Hanyuma uwo mugore arambwira ati nubwo biri uko ati Yesu yari umukatolika. Nous avons eu une conversation. Hanyuma turaganira ku bijyanye n'amadini birumvikana. Et vous pouvez imaginer Murashobora kwibaza icyo navuze. ce que j'ai dit. Icyo naravuze nti Satani Est catholique ni umukatolika n'uyu munsi ati Yesu ni Imana pour l'éternité. gushika mu bihe bidashira. Là, j'ai vraiment éclaté. Aho rero naraturitse. Et puis on est passé Hanyuma turagenda dushika ku bintu bikomeye. Hanyuma umwambi yarakoze akora de manière ku mutima mu buryo bw'ubushobozi, sur les cœurs, pardon. akora ku mitima mu buryo bw'ubushobozi, ku buryo ntitutangaza ubutatu. Imana ifite imitwe itatu, ifite amaso atatu, ariko Imana imwe y'ukuri. Ibyo byatwemereye gushika ku mitima y'abo bantu. Ariko kuri jewe byari bitomoye byumvikana yuko abantu bafata Imana n'idini bakabifata nk'aho umenga ni ikintu kimwe. Ese ukuntu birababaje. Guhera ko mugoroba nategereje kuvyumvira ko ndabikomeje irindi rimwe mu buryo bushasha. Et que personne ne croit que nous avons un passe-temps. Ntihagire umuntu yumvire ko twagize ibyo kumara umwanya gusa, ngo tumara umwanya tuko tunegura abandi gusa. Uko turashaka kubona amahirwe yacu dutinda agashitsi tujugumira, ariko biba binakwiye ibyo kucumviro twese, kubera yuko bijanye no kuba ari umugwi w'idini w'i Roma, akaba ariho bahabwa amahirwe abantu ngo ku mubatizo no gusigwa kw'abapfuye hamwe n'ayandi masakaramento yose ngo azana agakiza. Ibyo byose bigatangwa mu buzima bwose bw'umuntu imbere yuko umuntu agapfa, hanyuma agasubira agasigwa amavuta ngo kugira ngo inzira ngo isubire ibe nziza. Hanyuma iyo bagiye naho nyine bakabwira abasigaye ngo harakwiye ko mukora ikindi kintu ngo kubera yuko ngo ari muri purgatoire. Nimwiyumvire gato ku bintu nk'ibyo, kandi ibyo sidabivuze mu buryo bwo gufata minenegwe, mu buryo bukomeye. Ndakomeje ibintu, abantu bahagirwa abahigwe biciye ku mabatizo, hanyuma n'ubuzima bwabo bwose bagahabwa amasakarumento ngo yitwa ngo nayo kubakiza n'ibindi bintu byose misi yose mu buryo bushasha gushika ku iherezo. Hanyuma no mu mva naho bakavuga ngo byahimbaye umwami cyo gutwara ngo mwene data mu bwiza, hanyuma mu mugwi w'iyo dini, hanyuma ngo ntabakiri mu bwiza, hanyuma mu bukwi na bukwi yaciye amanukira mu purgatori. Agakiza kose n'amasakaramento byose byaheze ngo ntaco bikimaze. Mana yanje, ivyo bintabura umutima. Iyo ishobora byose ime irindi rimwe ubuntu bwo kuvuga ukuri kuri runo rungano. Nimwibaze uko bushukwa, uko kubeshwa amamiliyoni ubugingo bw'igiciro nk'uko namwe mufise n'ubwanje bufise agaciro kamwe. Mbese bimeze dufise ibipimo bibiri? Oya, n'Imana yo ntifise bibiri. Ubugingo bwinshi bw'igiciro bukabeshwa guhera ku munsi wabo bavukiyeko n'umunsi wabo wo guhambwa, bakabwirwa ibintu by'ikinyoma. Kandi ibyo ngo gakiza, ngo umugisha, hamwe n'ibindi byose by'imisaraba n'ibindi byose bijana n'ibyo. Bakundwa, nkuko mpejeje kubivuga, iyo uriko uraraba ibintu bimwe bimwe, haduga muri twebwe uruhande rumwe ugushima, ku rundi ruhande hakaduga ikibazo: Mwami, ni gute dushobora gushikira abasa natwe? Mbega ateza gukorwa iki? Ateza gushika iki? Kumbure igihe kizoshika aho tuzobwira abantu
tubabwira kumbure mw'ibarabara, tubabwira hejuru ku mango, kuko abantu ngo bubaha Imana cyane ntibagishobora kuvugishwa, bajyana inzira yabo, ntibakireka ngo babwigwe ikintu gito kivuye ku Mana. Intambwe ya nyuma yotegerejwe kuba, nk'uko nakunze kubivuga, yuko Imana ishobora guha abantu impano y'ubuntu muri rusange yuzuye. Turiteguye kandi gutanga iyo mpano y'ubuntu ku bantu igihe cyose izodufasha. Ubugingo bw'abandi butegerezwa kuba rw'igiciro kuri twebwe nk'uko n'ubwacu ari rw'igiciro. Igihe niyumvira yuko abantu bagenda mu bihe bidashira badafise umwami, igenda vyumvira kuri ivyo nshobora kujugumira nta mahirwe namwe agaruka yo gushikanira mu buryo bushasha ubuzima Imana. Kandi umwanditsi umwe w'indirimbo aravuga ngo, ese ukuntu ibihe bigenda byihuse mugenzi, byumvire ko ibihe bidashira biraje vuba, aho atakintu na kimwe tuba tugishobora gukora. Kuri twese igihe kizorengana ciruka ku buryo bw'uko mu buryo tutari tubyipfuza. Mbega Imana yashoboye gukora iki muri twebwe? Kandi biciye kuri twebwe dufise ubuzima bumwe gusa, kandi ubwo ni ubw'Imana yaduhaye. Ubu niwe tubushikanira mu buryo bushasha, tukabushaka ku ruhande rwiwe kugira ngo ashobore kuduhezagira kandi adushireho nk'umugisha. Ibyo bitegerezwa kuba ari igisunika c'ibwina kiba mu mitima yacu, ku buryo bw'uko tuba tutakibishoboye, ku buryo bw'uko dushobora kuvuga nk'uko umuhanuzi Yeremiya yavuga na nkeka mu gice ca 20 ngo umuriro uraka mu magufa yanje sinkishobora kubihagarika, ngo nubwo nihata ngo ndabigumye sindabishobora. Yeremiya 20:9. Ku ruhande rumwe tubona abayuda bafise icitwikirizo ku maso yabo ca Mose, bagasoma Talmud, hanyuma bakoza ibivyombo vyabo vya buri bosi, kimwe c'inyama, ikindi cyo kwa Mungu, ikindi cyo muri patisserie. Barazi vyose kivuyemwo ibiraba Imana, barazi igihe Sabato itangurira, barazi neza igihe iza guherera, nta kintu kimwe kibura kivuyemwo uguhishurirwa Imana muri Yesu Kristo umwami wacu. Umwami afise inzira idasanzwe hamwe n'ubwoko bw'Abisirayeli, kandi afitanye inzira natwe, afite inzira n'ishengero. Hanyuma igihe tugendera mu makanda y'umwami n'abahanuzi n'intumwa, ese ukuntu inyota, inkumbu ziba nyinshi mu mitima yacu, tukavuga tuti mwami, nta gikomeye dushobora gukorana n'ivyibutso, turavyizera n'ubwo biri uko. Ico dukeneye ni ibifatika bizima bihari vy'Imana, kugira ngo abantu bashobore kuza kandi ubwabo bagire umwimenyerezo n'Imana. Nta nkeka nabivuze hano aheze igihe gito, ntituza hano mu gikorwa c'Imana kugira ngo twumvirize amasezerano y'Imana, ayo tutaramenya canke ayo tudatwaye mu mitima yacu. Tuza hano kugira ngo tuhago dukuremwo icamwa c'ayo masezerano tugitware muhira. Tuzano tuzanye kwizera kugira ngo tugire uguhura igiti cacu n'umwami. Turabizi yuko twese durafise ibyo tudafise, ibyo dukenye. Mbega ninde yotwereka inzira nk'uko mbega ni gute twomena tukarenga urwo ruhome rw'amajwi ku ruhande rumwe gushika ku murundi, kugira ngo duhure n'umwami mu kwizera. Imana yakoze ibikomeye, yakoze ibihambaye. Ijambo twese twasomye mu byahishwe Yohana
sishaka na gato kuvuga ubutumwa kuri uno mugoroba. Nashaka ko dusenga, nashaka ko duhura n'umwami mu by'ukuri, hanyuma tukamubona mu buryo bushasha. Ariko ibyumviro bidasanzwe hano twabisomye bishobora gucika ibifatika by'ukuri mu gihe gito, kandi igitondo kimwe tuzovyuka iby'inkuru ya kera byose byashitse, ibintu byose biri inyuma yacu, hanyuma tuzoba turi hafi y'umwami ibihe byose. Haramaze kuba handitswe hano yuko igisagara cera kizomanuka kivuye mu ijuru, nibyo hamwe n'abo bose bazoba bari muri Yerusalemu mushasha, bazomanukana n'umugwa. Ubwa mbere tuzoba turi hafi y'umwami, azoza kuturondera, kandi tuzogira umunsi mukuru mu mazimano y'ubukwa turi kumwe nawe, hanyuma mu nyuma azomanukana natwe turi kumwe nawe. Aho rero ihema y'Imana izoba iri kumwe n'abantu, hanyuma nawe ubwiwe azoba hagati muri twebwe, azohanagura amosozi yose ku maso yacu. Urupfu ntiruzoba rukiriho, kandi ntihazosubira kuba ugutakamba, uburibwe canke ukugandara, kuko ibintu bya kera bya mbere byose bizoba byamaze kuzimangana. Ni umurongo wa 4 mu Yesaya 41. Hazovuga rero impundu z'umunezero, gutazira kuri ndahaza umunezero. Nta muntu n'umwe ashobora kwibaza umunsi wari wo ingene uwo munsi ingene uzoba umeze, umunsi aho tuzova mw'inosi. Ndabivuga ndabyizera, iyi si yuzuye umuvumo izotunganywa n'umuriro imbere y'uko tuyigarukako. Aho rero hazoza igihe gikomeye c'ibyago, umunsi w'umwami uzoba uturira nk'itanure. Abantu bose batagira Imana bazoba bameze nk'ibyatsi, kandi bariho hose, ntibari hano gusa ariko bari hose. Hari ibyatsi byinshi, kandi umunsi w'umwami uzoba ufise byinshi byo gutongora, nta kintu na kimwe kizobura. Hanyuma tuzogarukana n'umwami hano ku isi, isi yatunganijwe, yabatijwe n'umuriro, isi yavuguruwe, itari nshasha ariko yavuguruwe. Aho rero tuzobana nawe mu iyo myaka igihumbi, ariko Yerusalemu mushasha izoba ari umugeni gusa. Hanyuma iya kera nayo, Yerusalemu ya kera izoba ari ubwoko bwa Isirayeli. Iyo turi hariya, hanyuma tukabona ibyo bintu byose uko biri, urashobora kubitondeka neza. Ni iby'igitangaza gusa. Iyo utwaye ijambo ry'Imana mu mutima wawe, kuri buri ntambwe uba ufise ubugenderanire nawe n'ijambo ryiwe hamwe n'ibyo azokora. Haravugwa hano Yesaya 21 murongo wa 5 ngo ivyagira kuri ya ntebe iravuga iti iraba byose ndabihindura bisha, kandi iti andika, kuko ayo majambo ariyo kwizegwa nayo kuri. Murongo wa 6 kandi irambarira iti karabaye, birashitse birabaye. Ndi Arufa na Omega, itanguriro n'iherezo n'ibindi byose biba bisohoje. Umunsi uraza, isaha, igihe, aho byose biba bishitse ku guheraherezwa kwabyo, ku gutungana kwabyo, aho tuzobona ibyo twizera. Muri amwe mu makoraniro aheruka nasuye iryo jambo nyene ndekuye muri Yesaya 25 hariya turi muri Isirayeli. Yesaya 25
6. umurongo wa gatandatu. Alors le Seigneur des armées préparera pour tous les peuples sur cette montagne uhoraho nyine ingabo azotegurira amahanga yose amazimano kuri uyu musozi de vin vieilli, amazimano y'inyama zinutse moelleux, amazimano ya vino y'umukaka. il Murongo enlèvera sur cette montagne w'indwi kuri uyu musozi niho azoherengetereza icitwikiro cyo kugandara cyatwikiriye amoko yose n'icitwikiro gitwikiriye amahanga yose. Umurongo w'umunani, urupfu azorumira miyonzwa gushitsa ibihe byose, kandi umwami uhoraho azohanagura amosozi ku maso ya bose, n'ubumaramare bwo ku bantu biwe azobukora ku isi yose, kuko uhoraho ari we abivuze. uko niko byanditswe hano. Mbega ntitwasomye ikintu gisa n'iki mu byiciro na 21? umwami imana ubwiwe azoba hagati muri bo, kandi azohanagura amosozi yabo. Ibyiciro na 21 umurongo wa 4 tubona iyo mvugo nyine hano muri Yesaya umurongo wa 3 ngo mumenye ko Imana, umurongo wa 2 ngo ko wahinduye igisagara ibirundo by'amasakamburira, igisagara cyubaka du vendeur comme de l'acheteur, du prêteur comme de l'emprunteur, du créancier comme de son débiteur. Verset 3, la terre sera entièrement. Umurongo wa 3, isi izohinduka umusaka inyagwe. Ni muri Yesaya 24 umurongo wa 2 n'uwa 3, izohinduka umusaka inyagwe rwose, kuko uraho ari we avuze iryo jambo. Nta muntu n'umwe yoshaka gukora ko abigwanya ko ibyo bintu. Hari ishobora byose ni Imana yonyine, abasigaye nabo ni amapiyo gusa buguru umunwa gusa, hanyuma bakaburamwo ipepu, hanyuma bikaba bibarangiranye imigambi yabo. Zaburi 146 umurongo wa 4. Mbega bose ntibategereza kugenda ntaco bitwaye ingene bujuje umunwa, bose bategereje kugenda, kandi n'abanyuma nabo bazorungikwa. Umwami azoganza ku isi yose. Ivyo biranezereza, kuko icyumviro gusa ko ico umwami wacu yavuze icyasuzuguwe, umunsi umwe kizoba ic'ubwiza, kandi turi kumwe nawe. Abo bose bashize ivyizigiro vyabo mu mwami ntibazomaramara, kandi ntibazobura ikintu na kimwe. Umurongo wa 19 aranditse ngo isi iravunaguritse, isi irasataguritse. Yesaya 24 umurongo wa 19, isi irahunzenze. ubu turi muri Yesaya 24 umurongo wa 19 umurongo wa 20. isi izodandabagirana nk'imboregwa, izonyiganyizwa ijya nino nk'umutara, igicumuro cyayo kizoyiremera, kandi izotemba ntiyongere kubyuka ukundi. Nizo kubyuka ukundi. Ibyo byose nibijanye n'umunsi w'umwami. Ese ukuntu twokunze kugaragaza ibintu byose muri gahunda, kugira ngo twerekane ibyo Imana yagenye, kandi ibyo byose biregereje. Ku murongo wa 21 aravugwa muri Yesaya 24 ngo maze kuri uwo munsi uhoraho azohana, ngo azohana ingabo zo hejuru mu ijuru n'abami bo hasi mw'isi, umwe wese mu gice ciwe. Aba hano ku isi baganza hano ku isi, aba hariya hejuru nabo baja hariya hejuru nyene, hanyuma bose bazoguranira hamwe. Sindiko ndabisoma kinyamakuru, ndiko soma muhanuzi Yesaya igice ca 24 umurongo wa 21 ubure umurongo wa 22. Bazokuranirizwa hamwe mu gifaransa, bazobugaranira hamwe nk'uko imbohe zikoranirizwa mu kazu k'ibwina.
bugaranirwe mu ibohero, kandi iminsi myinshi niyashira bazohanwa ngo bazocibwa urubanza nyuma y'iminsi myinshi, maze niho ukwezi kuzomaramara, izuba ritetegwe, kuko Uhoraho nyir'ingabo azoba ari ku ngoma ku musozi Siyoni, ariho Yerusalemu, agire icubahiro imbere y'abashingantahe biwe. Ibyo bintu byose mbega si iby'ubwiza? Umuhanuzi Yoweli mbega ntiyavuze ibyo nyene ngo ukwezi kuzotakaza kwaka kwako, izuba canke ngo ukwezi kuzohinduka amaraso, ibyo bintu byose bizoshika. Kandi mubone hano ko ni inyuma y'igihe kirekire niho bazocibwa urubanza. Yohana 20 umurongo wa mbere, marayika Mikayeli aramanuka agafata Satani uwo akamuboha, hanyuma nyuma y'imyaka 1000 akamukorora. Nyuma y'imyaka 1000 niho urubanza rwa nyuma ruzoba. Bakondwa, nkuko ndabivuga misi yose, ibitangazwa ntibitangurana na Matayo wa mbere. Mu isezerano ryose rya kera hari harimwo umugambi wuzuye w'agakiza w'Imana. Hahiriwe umuntu abibona. Rimwe nasomeye bene data babiri hariya, muri data Aaron na muri data Godnell, amajambo yo muri Zaburi ya 2 ngo mugombire umwana kugira ngo ntashavure, hanyuma ngo muhonere mu nzira zanyu. Hariho mu by'ukuri ibisino rya kera ibirango byose ibyo dukeneye. Umurongo wa 11 n'uwa 12, atari umwana wawe, atari umwana wanje, ariko umwana w'Imana. Iyo dutahuye ibyo rero, ingene umwami yatondetse ibyo bintu byose, ingene yimenyekanishije kugira ngo atugire abahungu n'abakobwa b'Imana. Imana nta nyungu n'imwe yari ifise kuduha teologiya, ibyigwa by'Imana, ibyo duca guharirako. Imana yari tumbereye kugira abahungu n'abakobwa mu bwami bwayo, hanyuma igumane nabo bihoraho, babe abahoraho. Nico gituma niyo nyene ubwayo yategereza kwigaragaza nk'umwana. Hano igice ca 26 muri Yesaya haravugwa ku murongo wa 20, ngo wa bwoko bwanje, ngwino winjire mu nzu yawe wiyugarane, ube urihishije akanya gato gushitsa aho ubushangashigwe buzoshirira. Mufate ijambo Paulo yandikira Abetesalonika ngo ntimwagenewe uburake, ariko mwagenewe gukoragwa agakiza. Abetesalonika igice 5 umurongo w'9. Amajambo y'abahanuzi nyene n'ay'intumwa akoreshwa hano na hariya, kandi ibyo bintu byose bikavugwa muri ya mvugo nyene. Harananditse muri Yesaya 26:21 gukoraho, ariko ava iwe azanywe no guhanira ababa mw'isi ukugabitanya kwabo. Rero ivu isi ngo izogaragaza ibitenga by'amaraso byaviriye kuri yo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri ryo. Ivyo kumbure ntibifise ikibanza hano, ariko ngomba ndabivuge inyuma ya byose ni hagati muri twebwe. Umwe muri bene data atwenza, afise ukuntu atwenza, yaguze amakarata ya postale, hanyuma abona agakarata k'amakete, abona hacefye ko ubuhanga bwinshi bukankara. Hari handitse neza mu Congereza aho munsi yaho ngo uduhanga twashizwe mu monasteri, ziriya nzu z'abapatiri. Byari biteye ubwoba, sinzi ubundi muntu yabibonye. Narajugumiye, hanyuma ndavuga nti
laisse-moi tranquille. ati ndeka ntekanye ariko ntibijyanye n'ibyo gusa ariko bijyanye n'ibyanditseyo ngaho haranditse ngo amaraso yose y'abera n'abishwe bose ku isi yasanzwe muri cya gisagara gihambaye gifise ububasha ku bami bo mu isi. Umunsi umwe ibyo byose bizoseruka, Imana izobibabaza, nta muntu n'umwe azoba ashobora gukura umutwe mu mazi. by'ukuri bizoba ibintu byose bitagaragara ubu bakora politike zabo bakazikorera inyuma y'amarido, si inyuma y'irido y'icuma ariko inyuma ya rya irido y'agahama. nubwo biri uko bafise imigenderanire n'isi yose, ibintu byose biracameze neza, ariko igihe isaha y'Imana izoba ishitse hazoba hagowe. igihe isaha y'Imana izoba yashitse ibintu byose bizohishurwa kandi bizomurikwa bigaragazwa nk'uko dushobora kubisoma mu mirongo itangurira kuburenegezwa kubisoma. ikibazo ni muri Yesaya 63:19 ngo abapfuye bawe bazozuka, yego bazozuka, ngo nimwikangure muririmbe yemwe abajyamye mu mukungugu, kuko ikime cyawe kimeze nk'igitonda ku byatsi, kandi ivu rizogarura abapfuye. Yezekiyeli 37 ibyeshuwa na 20 ngo abapfuye bagaruka mu buzima baganzanya na Kristo imyaka 1000. ibyeshuwa na 20:4. ibyo bintu byose birahuze cyane mu buryo butangaje, ku buryo ntitubuza kwibuza kuvuga ati biratunganye ni Imana n'ijambo ryayo, nta kintu na kimwe kibuze, byose biratomoye, byose birumvikana. ariko kurinde kuri uyo gusa afise kubishikira imbere mu mutima, ashikira ibintu by'Imana. rero hari n'ijambo nasomye mu muhanuzi Yesaya mu gice cya 66 ku murongo wa 2 ahavugwa ngo kuko ibyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose, nikoraho agize. ariko umuntu w'imahazwa aciye bugufi, afise umutima umenetse, agahindishwa agashitsi, n'ijambo ryanje, no kwibaza ku ijambo ryanje. Imana irondera abantu bumviriza ijambo ryayo bafise ugutinya nyako, bagahinda agashitsi, bakaba bazi uko atari Imana, atari umuntu ariko avugira imbere yabo. Mbega tuvuga iki iyo duhagaze hano imbere? Dusoma gusa ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo niryo tubwirwa. si ukuntu dukwiye guhinda agashitsi. Mbega ubuntu ko Imana tuvugisha. ni bangahe biyumvira canke bibaza ati iyoba Imana umwami yashaka kumvugisha? nyemerera ndabivuge uyu mugoroba. Umwami yamaze kutuvugisha kenshi mu buryo bw'ubushobozi, ariko mu buryo butomoye, mu buryo butomoye nk'uko twabivuga. ariko mbega tuba tumeze gute imbere yayo? Mbega twamwakiriye gute? Mbega ninde yahinze agashitsi? Ninde mbega byamuciye mu giti cy'umugongo no mu maguru? Ninde yacumiswe mu mutima? Twumvise ijambo, nubwo biri uko tubandanya inzira zacu, twibagira ibyo umwami yavuze kandi ntitwabyishuyeko. hano umwami aravuga ati intebe ijuru niyo ntebe yanje,
l'escabeau de mes pieds. ati isi nayo ni ndava y'ibirenge byanjye, muzonyubakira inzuki kandi n'ahantu ki hombera uburuhukiro. Hanyuma umurongo wa kabiri ngo kuko ibyo byose intoke zanje arizo zabiremye bikabaho byose, niko uhoraho agize. Ariko umuntu w'imahazwa afise umutima umenetse agahindishwa agashitsi n'ijambo ryanje, uwo niwe nzoza kwijisha. Imana yaremye ibyaremwe byose, ibiyaga n'ibintu byose biri muri ico, ariko Imana ntiba mu kiyaga. Yaremye ibyaremwe byose, ariko mbega ibahe, mbega iruhukira he? Iravuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni ndava y'ibirenge byanje, ariko ikibanza c'urukiro canje ni ikihe? Hanyuma yo nyene ubwayo ikavuga ngo mpoza kwijisho uciye bugufi, ufise imwemu, ufise umutima umenetse. Umuntu ngo kucyumviro kimwe gusa c'ijambo ryanje, ngo kukwiyumvira gusa ku ijambo ryanje gusa, agahenda agashitsi akajugumira, akaza agaca bugufi imbere yanje. N'abantu nk'abo nibo iraba, nibo abantu nk'abo nibo iraba. Mbega ukutitwararika ibintu, mbega ni kangahe ukutitwararika ibintu, ubunebwe, kuba akazuyazi. Mbega Imana tuyikoze iki? naje ubwanje ndabyibonamwo, sishaka yuko abandi babimbarira, ariko nshaka kureka ubwa mbere je nkabwirwa n'Imana. Mbega ibigumbagumba biba biriye iyo twumva ijambo ry'Imana? Mbega biri hehe nk'ibice bita umutima? Ni hehe bishikira amagufa n'imisokoro ku buryo bw'uko ibintu byose bishobora gutandukana, bigatandukanywa, hanyuma Imana ikatuvugisha, igashobora gukorana ikintu natwe, igatangana ikintu natwe. Bakundwa, uko twegera ukuza k'umwami, niko dutegerezwa kwibaza dukomeje ikibazo, kuko twabiririmbye ubwa mbere ati mbega mu bihe bidashira nzoba ndi hehe? Kandi igihe kiragenda, nta saha nta gihe na kimwe kigaruka, nta mahigwe namwe agaruka. Ijoro umugoroba w'uno munsi niwahera ntuzigera ugaruka na rimwe mu buzima bwose, bizoba biheze. Mbega Imana yashoboye gukorana iki natwe muri twebwe, kandi biciye kuri twebwe. Idashoboye kubikorana n'ababaye abizera, mbega yo bikorana n'abandi. Ninde ari ku ruhande rwayo? Ninde ari ku ruhande rwayo? Ndiyumvira ko twese turabyifuza. Hano muri kino gice nyede umurongo wa 5 haranditse ngo nimwumve ijambo ryoraho yemwe abahindishwa agashitsi n'ijambo ryiwe. Ninde ashika kumviriza ijambo uyu munsi? Ninde? Nje kuvuga mu kanya gaheze Talmud, nimba ashoboye kuvuga neza iryo jambo, hari uburake bwera buduga, hari umurongo umwe ndonka bingoye n'amarori yanje, uburi hagati na hagati, Mwene Data na Mwene Data abo bose bari kumwe nanje ari ku gihome baririrako ubuheruka kw'inshuro. Hariho akarongo gato canke tubiri, hanyuma ibubamfu n'iburyo, hejuru no hasi, abarabe abigisha b'abayuda babo bazanye ubwenge bwabo babushaka urupapuro. Ivyo Imana yavuze bidibira mu ivyo abarabe bavuga, hanyuma ntihasigare amakanda namwe. Aho rero dutahura umwami wacu neza igihe avuga muri Mariko 7:7 ngo
annuler la parole, muzi neza guhindura ubusa ijambo ry'Imana kugira ngo mettre vos enseignements à sa place. mushire inyigisho zanyu mu kibanza. Et il dit ensuite dans Hanyuma le texte, haravugwa mais c'est en vain muri iyo mvugo ngo qu'ils m'adorent parce qu'ils font des bansengera commandements ubusa leur kuko leur bagize inyigisho z'abantu inyigisho zabo. Comme on nous l'a dit, il nk'uko tubibwirwa rero 71 rabbins, 71 n'abarabe 71 nibo baba bakenewe kugira ngo hatogwe icagezo gishasha, hanyuma kikaca cemezwa kikaba itegeko ku bantu bose bashaka kuba aba-orthodox ngo bizere. Hanyuma iyo uciye ubona ko abantu bafise uburenganzira ko bwo kumva ijambo ry'Imana, hanyuma ibintu byose bumviriza ni ibyo umurabe runaka cyangwa uwundi yavuze, iciza nuko baca bicagura ibyo bashaka kwizera, haba ibyo wavuze ibyo munsi, ibyo hejuru cyangwa ibyo ibubamfu cyangwa iburyo, urashobora gutora. Rero byose biba ari by'ukuri? Oya, byose si by'ukuri. Ijambo ry'Imana gusa niryo ry'ukuri, nta kindi. rimwe nategereje kuva mu gihagararo mu byo nategereje gukora, atari mu buryo bwiyaguye ariko gato cyane, aho navuga ati ku bwanje ibi bintu byose bavuze wobisiga mu ropfo kugira ngo inshuro rimwe humvikane ijambo ry'Imana. Ariko mwebwe abazi icyo ijambo ry'Imana risiguye kuri twebwe, murashobora gupimanya icyo umuntu ashobora kuyumvamo igihe ibyanditswe byera, igihe ijambo ry'Imana ryamaze kuzimangana, hanyuma ugasanga ibisobanuro ni byo gusa byerekanwa. Ni nako bimeze ku bintu byose byitwa ibya gikristo. Hari ibyo bivuga ko ndiyumvira ku gisagara kimwe gikomeye mu buraruko bw'Ubuhinde, ategetse kuba ari Calcutta, sinzi neza aho iyo seminari yitwa ya Bibiliya iri. Hanyuma igihe natumigwa hariya kuvuga imbere y'abadokiteri, abigisha mu universite, ndabibabwira hano, ikinezereje ayo makoraniro yari yagenewe kubera abikwa ibitabo. Mu buzima bwaje bwose nabonye ibitabo ibihumbi byinshi hake. Ico kibanza cyari gifise ubunini bungana nk'icumba, birimwo ibitabo. Murashobora kwibaza ico bisigura umuntu ku muntu nkanje atigeze asoma igitabo na kimwe cyo muri teologiya, nta na kimwe. Nasuye kuva mu byo nategetse gukora, hanyuma inyuma yuko nari maze ati inyuma yo kumwasubye ibitabo ibihumbi byose ntimuzi ikintu na kimwe mu by'Imana yakoze uyu munsi, kandi ni by'ukuri si ukugira ibyo nigira. Ariko rimwe abantu batunegura barashobora gufata umutwe mu biganza byabo bakavuga ati bariya abanyabwibone. uzi ubwibone? Oya by'ukuri siko bimeze. Muri twebwe harimo inzara y'Imana n'ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo niko rubuto rw'inkomoko. Ijambo ryayo ntishobora kuvangana n'abarabe nk'uko cyangwa ukundi. Oya, ntibishoboka. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana, ibisigaye nabyo ni kinyoma. Uko niko byanditswe mu byanditswe byera, kandi rishobora kuvangwa. Uyu munsi dushimire Umwami waturabye mu buntu akaduhishurira ijambo ryiwe mu bwizigirwa nk'uburaho. Kandi hano si umuntu si wahabwa amashimwe, ariko ni Umwami gusa. Ni we yatuvugishije, Umwami uwigoye cyane ku bwacu. Uwo ni we dushaka gukorera n'umutima wacu wose, dushaka kuba ku ruhande rwiwe, kandi twifuza cyane umunsi aho azokwigaragaza. Aravuga uko ati ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni indava
z'ibirenge byanje. Mbega inzu mwonyubakira yoba iyihe, ikibanza aho nshobora kuruhukira? Hanyuma we nyine ubwiwe agatanga inyishu. Ntarindiriye ko uwundi muntu agira ibintu atanga ashikiriza. Aravuga ati mpoza ijisho ku buciye bugufi, ufise impwemu umutima uciye bugufi. Uyo ajugumizwa ahinda agashitsi kwiyumvira gusa ku ijambo ryanje, yiyumvira gusa ku ijambo ryanje, ahinda agashitsi akaryakira, akaryumva, akizera. Ninde azoshika mu marembo y'imaragarita anesheje? Mbega azoba ari wewe? Mbega azoba ari jewe? Ninde azifatanya na korale y'abamarayika? Mbega azoba ari wewe? Mbega azoba ari jewe? Imana iduha amahirwe yo kuba mu iryo shingiro ryacunguwe n'amaraso ku bw'ubuntu, rizoba riri hariya ico batwara cose, atari gusa ico batwara cose, ariko ku kiguzi c'amaraso y'umwagazi yamenetse ku musaraba i Karuvari. Nico giciro c'agaciro niho tuzoba turi hariya, kandi bwo buntu kubw'icubahiro n'ubwiza bw'Imana yacu. Amen. Turahaguruka dusenge. Père Céleste, nous te remercions de tout cœur. Data uri mu ijuru, turagushimira kubw'ubuntu bwawe no kubwo amahirwe ayo dufise kwegera imbere yawe. Seigneur bien-aimé, je te remercie d'avoir reçu tous nos frères mukundwa, ndagushimira yuko conservé tous nos frères twazigamye bene data bose n'abashiki bacu bari kumwe natwe, turafatanije mu rukundo rwawe rw'Imana. O Mwami, twifuza kugira ijambo ryawe ryemejwe, Mwami, ribe rizima ku bwacu. Mwami mwizigirwa, duhe ubuntu imbere yawe, tubone hasohoza amasezerano yawe yose, kandi bibaye ari ukugomba kwawe, twokunze guha runurunganwe impano yawe y'ubuntu. Mwami, si ukuntu imitima yacu ishima, ariko kumbure si mu buryo bukwiriye kubwo ibyo waduhaye. Mbega ubuntu, mbega amahirwe! Hagati mu bisobanuro byose, hagati mu rwijiji rwose, tugashobora gutekana turi imbere yawe, tukumva ijambo ryawe ryera nk'uko akanwa kawe kera kabivuze. Uduhe guhinda agashitsi turyumva, uduhe guhinda agashitsi turi imbere yawe. Mwami, urabona ukudashobora kwacu, ariko turizera mu bushobozi bwawe bwose. Uze udutabare, uduhe intango shasha, uduhe uguhura bishasha nawe. Mwami, turagushimira, warasemereye uti byose birarangiye. Kuri uwo munsi uzosemerera uti karabaye. Haleluya! Urupfu ntiruzoba rukiriho. Haleluya! uzohanagura amosozi yose, kandi uzoba hagati mu bawe. O Mwami, turagushimira kubw'ibyo, kuko turizera yuko ijambo ryawe ari ry'ukuri, kandi ko dufise umugabane mu byo ukora. Turagusenga,
soit ton hahimbazwe Saint-Nom. izina ryawe ryera amen.